Hosy yaragiye mu Bushinwa. Yego. Hosy yagiye he? Mu Bushinwa. Mu Bushinwa. Nta bintu yigeze atuzanira amavloge canke atuzanira ibintu yakuye mu Bushinwa nkuko tubona ba Wema Sepetu muri Tanzania bagiye mu Bushinwa batuzanira ibintu ariko nta kintu twigeze tubona caciye kuri Silent Vibes TV cyavuye mu Bushinwa. Kirikou yaraye mu gikarato. Kirikou yaraye mu gikarato mu gisagara ca Bujumbura ataharishikana atarahura na Big Fizzo agihura na Satbi yigeze kumusanga Kirikou ahantu Kirikou ariko araririmba Satbi bacabesha Kirikou. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, twamaze kugaruka kandi ni yaga tech ndi kumwe na Mignonne. Uno munsi tuza kuyaga utu ndakwibutsa turi kumwe muri night show. Murabibona neza igana tukudasho tukikora ni night show. Yes sir. Ariko ndashobora kuzivyuka cubora nyene. Oya rindira ntunjaniranye uno munsi. Hosy yaragiye mu Bushinwa. Yego. Hosy yagiye he? Mu Bushinwa. Mu Bushinwa. Nta bintu yigeze atuzanira amavloge canke atuzanira ibintu yakuye mu Bushinwa nkuko tubona ba Wema Sepetu muri Tanzania bagiye mu Bushinwa batuzanira ibintu ariko nta kintu twigeze tubona caciye kuri Silent Vibes TV cyavuye mu Bushinwa. Bakunzi ba Yaga Tech TV ndabaha ikaze ngenda bashimire mwese mukomeje kudukurikira ndababwire ngo big up sana. Yes ukaba igiye mbere uravye televiziyo yacu nagenda gusaba ugira subscribe d'abord kuko gize subscribe la prochaine fois baguha ama notification ibintu bikagenda neza ukabwa mbere aravye ibiganiro byaje. Narigeze kwicarana n'abaririmbyi twicaye hajya B-Face hajya B-Face arakunda collabo. B-Face namubwiye ati B-Face yaco wivanga n'utu tujene tucaruka. None c'est son choix. Umviriza B-Face ririmba indirimbo yiwawe. Indirimbo ya bava abantu kabafana ba B-Face twagiye bandana. Je ndabwira reka ni excuse ku bakunzi bacu Yaga Tech murabona ko yuje gukora ikiganiro no madakomeneza mu mutwe. Turi muri vibe umviriza Capitaine sikuvuga ni vibe Mr Fire Capitaine ayishima guys ari nabuze mpegano ngurishima. Umviriza jewe urazi gituma nishima jewe iyo ngeze muhira kwa Dramati nkicara kuri yama amadiva niko bayita sha diva zo kwa Dramati muhiri wiwe afise diva za rouge kandi cyo gutuma wumva ko nicaye mu basani ndi kumwe na Dramati akaguma aririmba kuko avuye muri chambre agiye hariya muri douche akagaruka muri salon aba yambaye eswime sivyo kandi jimba nicaye muri salon ndiko ndaba kijye ke clampla abasani bubu bamaze kuzana ibintu byo kugura ama clampla. Abasani bagura ama clampla baca babona mengo batunze ukamengo hari abantu bafise imigambi mu Burundi ariko je birangyohera mbonye abasani bariko baraduga kuko nshise imbere ya Dramati ndamubwira ati Dramati ncorera aca ntamwe amahera. Jewe nshise imbere ya Big Fizzo aca amahera. Sisi bakuvuga jewe umviriza jewe nshise imbere ya Masterland ndamubwira ati Masterland ndamuri indirimbo ivuga ati baby you smile girl. Okay on continue amahera je ndi mu vyunguka sister etape nyabaki je ndi mu vyunguka ngaba ariko barada bariko bavuga ati Capitaine ngaha ariko aracoresha nta busa je twagiye ariko nta nubusa tufise tuvuga. Yes la sujet du jour yari yo kuvuga ku basitari batandukanye avec leur comportement. Wavuze bagiye barabona ngo noshiramwo mugabo bashitse kuri umunota ubagenda bagira bumve kimwe kuri kimwe. Of course hariho igihe abantu bakunda kuvuga ngo abanyamakuru nta kamaro bafise muri entertainment. Urabizi wait kandi jewe babanyweye saporo urabona umwana wa Simbizi misi yose umumva avuga ati ngo saporo ngo papa nigisuma ngo saporo. Okay on continue c'est-à-dire quoi hariho abantu bavuga ayo majambo babanyweye iki saporo. Urakoze on continue le sujet du jour. Okay turaza kuvuga ku bantu batandukanye turaza no kuvuga ku baririmbyi bambara neza turaza no kuvuga turaza no kuvuga ku kindi kintu nyabaki ko tuvuga akamaro k'abanyamakuru muri entertainment. Yes of course
So today ndashaka ko tuvuga ku munyamakuru wacu Hosy Irakoze. Hosy Irakoze. Je tuvuga no kuri Landry Promoter. Reka je nta mvugo no munsi. Urimenya je ndaza kumuvuga kuko ujya no muji urabona Landry Promoter. Umviriza. Uramaze gupima imetero 5. Imetero 5 kuva uri imetero 5. Urahabona ucubona ko ari hajya imbere bisigura iki umuntu ariko aradukurikirana kuri video iyo telefone ufise muri no mwanya uharuye kuva ngaho uri gushika ku metero 5 inoje nabana na Landry Promoter aba kwa papa wiwe muri no mwanya iyo nzu barayibomoye so biradufasha harabomotse Landry ahanavuka Landry Promoter barahabomoye biradufasha iki muri no mwanya bariko barubaka iyindi nzu so biradufasha iki sasa ko twaje kuvuga ati abanyamakuru barahabomoye nuze we erega ari abantu twivira ruguru ugasanga twaje na dunyure tuze mu gisagara Landry Promoter mwama mwumva yavuze mu gisagara yavukiye hajya mu Kamenge mu Gatumba man ivyo vyo mu Gatumba ni vya kera hajya mu Kamenge niho nzi haba papa wiwe hakaba n'aba petit frère biwe kandi niho nzi yuko yakuze ari kumwe na Yves Bali bugurura Hitop TV Hitop TV gihe yugururwa Landry Promoter na imbesire cameraman baba muhira kwa ba Landry Promoter hajya muhira kuri yanzu ndakubwira babomoye barayibomoye Yves Bali afise umwana warubizi ndabizi on continue rero je shaka ko tuvuga akamaro k'umunyamakuru muri entertainment akamaro barakazi akamaro k'umunyamakuru iyo batutari ko turavuga Dramati tutariko turavuga ndagihevye iki uhevye iki yaba tutariko turavuga DJ Fernando Uviriza niba bariko barahora yuko akamaro ko beje abakuru kuko bariko baraturaba bariko baturaba ku bwabo basani kuko abo turiko turavuga yego yes jewe no musi rero ndashaka ko mvuga Jean iyo turiko turavuga ngo akamaro k'abanyamakuru mu baririmbyi tuza kwibaza cyane ku muririmbi ku journaliste umu influencer wacu Hosy Irakoze neza cyane Hosy Irakoze wewe ni biki bitatu umuziko jewe Hosy Irakoze positivement ou négativement Hosy Irakoze ikintu cambere ndamuziko nuko yigeze kumpa akazi yarigeze kumpa deal no muri uno mwanya gushika kuri uno mwanya yo deal ndacegenderako naguze laptop ndagura camera kubera Hosy Irakoze narigeze no kumwandikira message namubwira ati Hosy Irakoze muri uno mwanya Capitaine de la Capitale reka nicare gutya ndakubwire Hosy muri uno mwanya Capitaine de la Capitale ndafise camera yiwanje ndafise laptop yiwanje kubera deal wigeze kumpa wewe Hosy Irakoze akandi rero aha tuhumvikanye tugende etape par etape kuko uraza kuvuga ivyo wawe nanza kuvuga ivyo wanje kuri côté négatif naho nyene uraza kuvuga ivyo wawe mugaje ntavyo mfiseyo kuko wavuze ko kame mu bifise neza cyane yes on continue muri negative naho yavuga positive man positive yampaye deal ico ni ikintu cambere ico kabiri no umwe mu bantu bari role model agitahura kuba bakobwa baza muri journalisme kuba bakobwa baza mu bintu by'umenyesha makuru byo kuri TV online mu Burundi ni wagerageza kuba influencer kuko yarateye imbere uburyo bwa kamera Jean kuri kamera ariko Hosy no mu buzima busanzwe arakora arafise Silent Vibes boutique ego Silent boutique na Silent Vibes TV arabifise n'ibintu vyiwe kandi afashanya n'aba diaspora bakamufasha kubiteza imbere rero c'est-à-dire ako si ngombwa kuko yarabivuze yaravyivugiye yabo ba diaspora bamufasha yarabavuze bimeze gute yavuze ibiki twebwe tutavyumvise ari rya mbere tubonye kino kiganiro tumwe ivyo yavuze ibiki none ndana ndakubaza kuvuze ngo afise abo bafashanya ayo makuru nshaka ko ufize inkuru ntivuga mu ati no urayivuga yose ukayima yes rero ikintu kimwe no babwira Hosy Irakoze akundana n'umu DJ sivyo uwo mu DJ jinama namubwiye Hosy Irakoze gira mariage sha akundana n'umu DJ yitwa gute ujya mu DJ sha ndamuraba nkamubwira ati DJ wangu wewe uko jamaa yangu urazi kuri umu DJ urazi ko ufise umwana nande na Hosy Irakoze
kandi uwundi mwana wa mbere si uwo mwabyaranye nivyo n'ikibazo si ikibazo ariko nivyo nama ndamubwira we ntibikuraba abadukurikirana ego nibo byo bakeneye kumenya rero umviriza Hosy Irakoze Hosy Irakoze gira mariage fata ujya mu jene kuko mwarakundanye yaraguteye imigisha Silent Vibes TV iraduga Hosy Irakoze ndamuzi ari muri buja nujya mujama nyene nukira ngo ujya mwana babyaranye ujya mwana ubona wibaza ngo umwana afite imyaka ingahe fata ijya myaka y'ujya mwana usubize inyuma na Silent Vibes TV uza kucuronka oya nibaza ko atateje imbere ko yavyaye nibaza ko yateye imbere ko yarakoze aronka umuhungu amuruhura atuma atagira adashuha atagira stress wowe mukunda nta stress agira oya vraiment ntushobora kugira stress twigire rero ampaye umwanya none yego shana tuga kwijambo jewe nashaka kuvuga ko soto ku bintu bitatu we itambere arabiziwe ko anyespire umunsi wa mbere dukwandika ikiganiro naramusirprenye we nandika ko kuri gato tu sais pas à quel point tu m'inspires Hosy Irakoze my girl ndagukunda byatari just ndamukunda vraiment kandi siniko ndabivuga ngo ni kubera ko maybe ngyo harga abantu iyo dukoze ikiganiro abantu usanga bavuga ngo bavuze iryo zina kugira ngo ikiganiro kize kirabwe guys burya nimba hari abantu baca intege abanzi ni byiza ko rero n'abantu baza kugira iki kubatera intege arakora kuko je yatanga kunyespira igihe yavuga ko yatanguje TV online amafaranga 1,100 1,100 apo naje hariya TV online hose yumviriza ibyo bintu byo gutanguza TV online 1,100 yabivugiye we urazi kamera amafaranga igugwa urazi amamega amafaranga aguwa none wowe umuntu atangure abantu bose bakora TV online bose barasema kamera Star Boy niwe yatanguje ata kamera afise none uzi igihe yatangura mwari muri kumwe oya Hosy Jesse ndiko jewe ndiko navuga ngo wagiye muri kote negative oya sindi muri negative ya Hosy yaramaye akazi Jereka nikomeze noneho wese usijambo umviriza Hosy Irakoze ivyo bintu by'ibihumbi 100 yavuze ngo atanguze TV online jewe sivyo kandi nubwo yoza kuri kamera ngahano mubwira ati Hosy Irakoze ivyo bihumbi 100 Alan nivyo ico kintu ufise mu maboko personnellement Niki wait personnellement ndavyemera ko ari ivyo kandi noneho c'est moi qui nako ndamuvuga oui isa kabiri no muntu yakoze iki yaramuje narigeze gukora higana kuri Silent Vibes yarakuje n'abantu bakuru man yaramuje n'umuntu n'abantu bakomeye cyane en fait yo yaramuje n'abantu bakomeye reka ndakubwire abantu badukurikirana Capitaine sawa wait okay urumva na waitinze wait yaramuje n'abantu bakomeye like sinzi ko Hosy Irakoze yarigeze kumwirukana ka boss ku kazi webyo warubizi none uri kurasamara Hosy Irakoze yarigeze kwirukana ka boss byavuye guki byafuye kuri emission ka boss for real yahaye simbizi erega ibyo bintu si Capitaine umviriza si Capitaine ndiko ndabivuga umviriza simbizi yose mavumba barabizi simbizi peti acha kunivuruga sasa mani mimi nitasema Kiswahili cha Kamenge mimi niko mtoto wa Kamenge peti urihigana wakoresheje comedy uribuka ko ariko amubwira ngo ataka ku musheri yarangiza ndote ni rero ni ibintu ukubise twatabibugeseye kuko nta kabosi yavuye muri Silent Vibes aseze yagiye muri Jembe umviriza rindira uramunze umumenyesha makuru yigeze gukora kuri Silent Vibes TV yitwa Franike none yavuye rindira yavuye muri Silent Vibes TV kubera ikiganiro yakoranye nande na Simbizi nibace bamuzana ngaha abadukurikirana hari utuntu bimwe tumwe babakene ko tubibutsa kugira ngo tubahe vibe bariruhiye abamenyesha makuru bararushe aba professeur bararushe aba pasteur bararushe abasani bararushe icambe nagejeje ogecha ego nanacumvise ndacibuka pas tout le monde non la majorité ndashobora kubivuga ica kabiri nibuka
nuko yoba yanafashije guhura n'umuntu umwe mu buzima kandi anafasha ibintu bikomeye uwo nawe ni big up to you we ntaho ukeneye kumenya amahanga okay ntaco no nyine nta no wazimuga nta n'ivyo umviriza nta kibazo narabizi sindaheze Ntaco. ikigira gatatu ntaco arico nyamukuru rero sasa Hosy kuri televiziyo yiwe turazi abaririmbyi benshi bamenyekanye kubera Siren Vibes turazi abo ni bande bamenyekanye kubera Siren Vibes Kirikou kwa mvuga Kirikou kuko ndibuka umunsi Kirikou akiri Kirikou yaraye mu gikarato Kirikou yaraye mu gikarato mu gisagara ca Bujumbura ataharishikana atarahura na Big Fizzo agihura na Satbi yigeze kumusanga Kirikou ahantu Kirikou ariko araririmba Satbi bacabesha Kirikou ngo niwaza mu gisagara ca Bujumbura ngo nzokwakira ngo ndaguteza imbere Kirikou ashika mu gisagara ntiyaje omvereza l'essentiel nuko yavuye ruguru akaza hamakamya kwidebro yaho Kirikou yashitse mu gisagara ca Bujumbura aramutelefona Satbi mubwira ati yo dogo ngo niko bize okay ico ni ikintu ca mbere catumye Kirikou agira ubwenge bwinshi cyane bwo gutera imbere mu muziki Dramati yashitse mu gisagara ca Bujumbura Dramati yarara muri iryanzu urabona nk'iryanzu niko nigira komante Dramati yarara mu nzu muri chambrette mana yanjye ivyo bintu abafana barakeneye kubimenya muri chambrette mu kuryama mwijoro ntugara umuryango wa devie bro ivyo bintu ni kubera ko jewe jetese urosije yuko ngene ica gatatu rero sasa gikomeye nabivuze Kirikou nyine Kirikou niba niki kiganiro azavyandike muri commentaire si c'est oui ou non parce que remember yarivuge ko ari mama wiwe yagize yes mama wa Kirikou mama wa Kirikou imana imuhezagire donc ica gatatu nyene kirimo muri ivyo urabizi benshi hari umukobwa yitwa Belize n'umudamu akina filme yigeze gukina muri filme umupfakazi ya Fanny Ravine twamubonye Hosy amusanga kuri terrain muri bakobwa batwara werega ivyo nta mateka y'ubuvuzi n'impamvu nta mateka namwe amusanga kuri terrain ariko ico kintu candyoheye umukuru w'igihugu ari mu babonye ico kiganiro biciye kuri Siren Vibes amaze kukibona yarahaye agashimwe Belize ku munsi mukuru w'abakozi jewe uvuze president w'igihugu cacu c'u Burundi cyangwa ndyohewe kuko president wacu arakunda abajene arakunda igihugu aguma gerageza gukora amateka imana imuhezagire okay on continue ikigira gatatu nzi abantu benshi bagwaye Hosy yavugiye urumva bararonka ubufasha urazi abantu Alvin Smith yavugiye none mani natwabje kuba tuvuga umwe tuvuga stand up by ujya mu jama yitwa ndeka Karika Bere nyambari none tuvuga Alvin tuvuga Hosy Irakoze yes tuendelee Hosy Irakoze rero sasa tuendelee ama tusiende no rero kandi uteye n'inkuru ikiganiro cyozo kwa jenyene kuko no munsi Hosy ndabizi ikiganiro azokiranga ubona ko Capitaine yakabitoba uviriza suko bitoba uviriza ni vibe after vibe baba bari ku ruhande bagira ibintu nyene bitari vyiza bamva ko ibintu bitari vyiza bamuraba la majorité y'ivyo umuntu akora c'est vrai umuntu ashobora gukora ibyiza gusa kuko twese on est tous humains urazi mu kurangiza tubwira abantu ati abarundi n'abarundikazi inshuti z'u Burundi dushigikire industry y'umuziki y'u Burundi dushigikire abamenyesha makuru bose bo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi bwose bariko barakora neza gushika kuri uno mwanya nta banyamahanga baza mu Burundi parce que twarijuka ivyo washikame baza bakadutwara aya mafaranga bari nivyo bahora bakoma induru bavuga ngo guys bigana ntibyohera nicogerera ngaha ngira mpende ndababwire ngo ni vibe tuje hano tuba tuze kubaha vibe mwana ko ntataye sije ndi kuyasije yanjye indi nyene ukaba uri umunyamakuru ukaba ubona like guteza imbere mugenzi wawe ari byo biguha umugisha uzowirabire kuri Hosy Irakoze wa munyamakuru ubona ko akazi karaho guponda bagenzi bawe uzurabire kuri ntozeye kuri umukubito oya kuri Capitaine hariyo Capitaine channel zitigeze zitera imbere n'indi kwishene zitigeze zitera imbere baje bamwibwira channel zitigeze zitera imbere abantu kugwanya abantu zigwanya abantu bitandukaniye baze
babirabe bavyandika muri commentaire bavuga ati iyo TV wavuze niyi umwe wese avuga iyiwe reka rero tubabwire urazi Mignonne igasa urazi ko Bifese ariko araba kino kiganiro urazi ko Dramata ariko araba kino kiganiro urazi ko Elpra ariko arakiraba urazi ko Satbe ariko arakiraba urazi ko Big Fizz ariko arakiraba urazi ko abafana bariko barakiraba tubabwira ati bizu turabakunda cyane next time tuzobagarukana ikindi kiganiro gitesa nk'iki Jenzo za jenye kwanza kwa sasa ugarukana n'uyu Capitaine ninabura nta vibe guys. Bye.